Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira irondre kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Ishyaka ry'abakozi b'abakurde PKK ritemewe na leta ya Turkiya ryari rimaze imyaka 40 ryarigometse ku butegetsi, ryatangaje ko rigiye gushyira intwaro hasi kandi rigahagarika gukora. Mu Burundi, umudepite Jean Baptiste Sindayigaya wo mu ntara ya Kirundo avuga ko mu mpera z'icyumweru gishize yahohotewe n'abagabo batari bamenyekana mu mujyi wa Bujumbura. Ura n'abantu bari mu modoka ya double cabine ifise imbaratsi itaboneka, ifise ibiyo bitabona, nibwo bava mu modoka ari bane, babiri bari hejuru abandi babiri bava imbere, baramfata ngo banyize imodoka. Bari bambaye imyambaro isanzwe, nta myambaro ya gisirikare cyangwa polisi bari bambaye. Mu Rwanda, ikigo cy'imiyoborere RGB cyatangaje ko cyambuye ubuzima gatozi umuryango Grace Room Ministries ngo kubera ko wakoraga ibikorwa bisa nk'iby'insengero kandi atari byo waherewe uburenganzira bwo gukora. Tubafitiye n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino muri mwese, ikaze muri amakuru yo kuri wa mbere, turi ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu. Aya makuru ku buryo burambiye ni mukanya ni Nahira Dukunda maze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Ibihugu vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa vyashatse guhagarika intambara y'ubudandaji mu kwemeranya kugabanya cyane amakoro vyari vyarashinze ku bicuruzwa ku mpande zose. Izo mpande zompi zemeje kugabanya amakoro y'ibicuruzwa biva hanze ku rugero rw'ibicijana na 15 kwijana. Ubwo rugero rutuma amakori menshi ya Amerika agabanuka ku bice 30 kwijana, amakori y'Abashinwa nayo akaja ku bice 10. Hazoba kandi n'agahengo k'imisi 90 kugira ngo habe ibindi biganiro. Aya masezerano yashitswe ko inyuma y'ibiganiro vyabereye Geneve ku mpera z'indwi iheze. Ayo makori yabanje gushigwa ko na President Trump yari kugira ingaruka ku budandaji bw'amamiliyaridi amajana y'amadolari. Abantu bo muri Beijing bashimye ayo masezerano mashasha. Uyu numwe muri bo avuga ko ayo masezerano habana icizere ko ari mu nzira nziza yo gutora umuti. Ubwa mbere bwo iyi ni inkuru nziza cyane. N'imiburiburi ibintu biriko bitera bije imbere mu nzira nziza. Uko biri kose duteruza kumenya ko intambara y'ubudandaji n'amakori hagati y'Ubushinwa na Amerika ari ugutakaza ku mpande zompi kandi nta nyungu bizana ku buzima bw'abanyagihugu bato bato. Numva ko gushika kuri uyu mwumvikano n'imiburiburi bitwereka ko muri kazoza ibintu bizotera imbere mu nzira nziza. Nibaza ko biha abantu icizere ko ibintu biri mu nzira nziza yo gutora umuti. Imwe mu ntambara zamaze igihe kirekire ku isi isa niyaheze nyuma yaho umuhayi PKK w'abakurde washatse kwiyonkora kuri Turkiya umenyesheje kuri kurasenyuka no guhagarika urugamba rwo kurwanya Turkiya. Imishanirano ya PKK yamaze imyaka 40 yashatse kubaho ku gihugu cigenga c'abakurde bagize nk'ibice 20 kwijana by'abanyagihugu bose bo muri Turkiya hamwe n'uburenganzira bwinshi. Mu itangazo yasohowe n'uwo muhari uvuga ko ivyo bishobora gutorerwa umuti biciye muri politike ya demokrasi. Iyo ntambara yatumye abantu barenga ibihumbi 40 bapfa, ubwicanyi yateje bunatandukira mu bihugu bibanyi. Ababonye ingene igitero cy'inyeshamba z'Abayisilamu mu buraruko bwa Burkina Faso cagenze bavuga ko abasivile n'abasirikare baharugwa muri za 100 bishwe.
ababa mu gisagara ca Jibo bavuga ko umugwi munini w'abagwanyi bitirira Islam bafitanye isano n'umuhari wa Al-Qaeda batereye icarimwe ibigo vya gisirikare, ibituro vy'igipolisi n'amazu y'abantu. Hagataho ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka k'azina muntu Human Rights Watch ryagirije ingabo za Burkina Faso ko zagize uruhara rugaragara mu bwicanyi bw'abanyagihugu b'abasivile barenga 130 b'abafulani mu gikorwa ca gisirikare cakozwe mu bigwati vyo mu burengero bw'ico gihugu. Abategetsi ba gisirikare bari ku ntwaro ntibaragira ico bavuga kuri ivyo birego. Hari amakuru avuga ko indege z'intambara za Israel n'utudege tutajamwe abadereva byagaritse kuguruka hejuru ya Gaza mu gihe hitezwe ko umuhari Hamas urekura Eden Alexander, umunyamerika wa nyuma uwo mugwi wari ugifise. Eden asanzwe anafise ubwene gihugu bwa Israel yari yarafashwe igihe yari mu gisirikare ca Israel. Imiryango y'abandi bantu bafashwe bunyagano imaze igihe isaba President Trump ngo afashe mu kurekuza ababo. Ni inkuru ya Yolande Nere muva mu ijwi rya Fanega Kwaya. Biravugwa yuko ingabo za Isiraheli zabaye zihagaritse imirwano Gaza nyuma yaho ibiganiro hagati ya Amerika n'umutwe wa Hamas byatumye haba itangazo ritunguranye. Iki kibaye ikimenyetso cyiza gihawe President Trump mbere yuko agira urugendo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Mu butumwa yacishije ku mbuga nkoranyambaga, umukuru wa Amerika yavuze yuko ari inkuru nziza cyane. Birakekwa yuko abantu bagera kuri 24 mu bashimuswe bakiri mu maboko ya Hamas. Kare hari abantu benshi bari bateraniye ku rubuga rwitiriwe abashimuswe i Tel Aviv. Umubyeyi w'umusirikare wa Isiraheli uri muri abo bashimuswe yavuze yuko umutima we washenjaguwe, asaba President Trump gufasha mu kurangiza iyi ntambara maze abashimuswe bakagarurwa iwabo bose. Hagataho amakuru aje kudushikira mu kanya nuko umugwi Hamas uvuga ko amaze kurekura Eden Alexander avigaza aza kujanwa ku kirindiro ca gisirikare kugira asuzumwe uko amagara yiwe yifashe. Iyi mwumva ni BBC Gahuza Miryango. President Trump yavuze ko yabwiye ibihugu vya Pakistan n'Ubuhindi ko Amerika itazokora ubucuruzi navyo nibo vyabandanya kugwana. Bwana Trump yavuze ko kuvyemerera kongereza ubudandaji ariyo yabaye imvunya mukuru yatumye ivyo bihugu bibiri vyemeza kuhagarika intambara ku munsi wa gatandatu inyuma y'imisi y'ibitero bijabuka imipaka. Yabwiye abamenyesha makuru mu biro vyiwe bizwi nka White House ko Amerika yahagaritse intambara y'ibigwanisha ruhonyanganda kandi ko abantu amamiliyoni bari gushobora kwicwa. Ayo masezerano yo guhagarika ingwano yarubahirijwe kandi abakuru b'ingabo bo mu Buhindi no muri Pakistani bavuganye kuri telefone mu gitondo cyo kuri uwo munsi wa mbere. Leta ya Afrika y'Epfo ivuga ko abazungu bo muri Amerika bo muri Afrika y'Epfo muri Antunga ubu bari mu nzira baja muri Amerika nk'impunzi ataguhamwa bakorewe. Mu kiganiro yagize amasaha makeya imbere yuko umugwi wa mbere w'abantu 49 uvuye i Johannesburg, umushikiranganje w'ububanye n'amahanga Ronald Lamola yavuze ko ingorane yariyo yose abarimyi baba Afrikaner bahura nayo ishobora gutorega umuti mu gihugu c'amavukiro. Donald Trump yabise ko ari abashikiwe n'ivanguramoto kandi yagize Afrika y'Epfo ko yihagiye amatongo y'abarimyi y'abazungu atamuzimbukiro bahawe, ivyo Pretoria yamye ihakana. Ubutegetsi bwa Trump bwahagaritse ubusabe hafi ya bwose bw'abimukira basaba ubuhungiro. Jacques urakoze Nina iradukunda kuri iyo ncamake y'amakuru. Amakuru ku buryo burambuye reka tuyahere muri Turikiya. Ishyaka ry'abakozi b'abakiride PKK ritemewe na leta ya Turikiya ryari maze imyaka 40 ryaregometse ku butegetsi ryatangaje ko ryemeje gushyira hasi intwaro maze rigahagarika ibikorwa byaryo. Iki cyemezo kije gikurikira ubusabe mu kwezi kwa kabiri bw'umuyobozi wa PKK yifunze Abdullah Öcalan wasabaga ho mutwe guhagarika ibikorwa byawo. Abantu barenga 40,000 baguye muri ayo makimbirane. Ni inkuru ya Orageren mugezweho na Prime Ndikumagenge. Iyo ngingo ni kimenyetso ko harangiye imwe mu ntambara zari zimaze imyaka myinshi yatangujwe na PKK mu 1984 irondera ko intara y'abakiride yoronka ubwigenge bemerewe inyuma y'ingwano ya mbere y'isi.
ivyo ntivyigeze bishika, ariko PKK yabandanije urugamba. Utwigoro two kurondera amahoro twaraje turagenda, ariko ubu ibintu biratandukanye. Uwatanguje PKK Abdullah Öcalan niwe yateye akamo k'amahoro ari mwibohero riri mwizinga ahafungiwe kuva mu 1999. Ntibizwi ico we n'abamushigikiye nabo bazoronka, ariko hari ukwibaza ko azocagirirwa ikigongwe. Kandi abanyepolitike b'abakurde bizeye ko hazoba ibiganiro bishasha vya politike n'inzira yuko uburenganzira bw'abakurde bwiyongera gusumba. Impande zompi ubu zari zifise kandi impamvu zo gushika ku mwumvikano. PKK yaraseserejwe n'igisirikare ca Turkiya muri iyi myaka ya vuba, kandi ivyahindutse mu karere vyatumye bibagora gusumba n'abo bacuditse gukorera muri Iraq na Syria. Perezida Erdogan nawe akeneye gushyigikirwa n'imigambwe ya politike y'abakurde hamwe yoshobora gusubira kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu 2028. Inkuru ya Orageren. Dukomereze mu Rwanda aho ikigo cy'imiyoborere RGB cyatangaje ko cyambuye ubuzima gatozi umuryango Grace Room Ministries washinzwe kandi ukayoborwaga na Pastor Julienne Kabanda. RGB ivuga ko uyu muryango wakoraga ibikorwa bisa n'iby'insengero kandi atari byo waherewe uburenganzira bwo gukorera mu Rwanda. Uyu muryango wagaragaraga mu bikorwa by'amasengesho nk'uko bikorwa n'amatorero, mu gihe wari wemerewe gusa ibikorwa byo gufasha mu mibereho myiza y'abaturage. Guhagarikwa kwa Grace Room Ministries kwatunguranye kuko hari hashize igihe uyu muryango ukora nta nkomyi. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Inyarutarama ku cyicaro cya Grace Room Ministries hari hasanzwe hahora urujya n'uruza rw'abantu, ubu nta n'inyoni itamba. Icyugi kinini cyo ku marembo yinjira ubu kirakinze kizengurukijwe umugozi w'amabara y'umutuku n'umweru nk'akoreshwa n'igipolisi kigaragaza ahantu hatarengwa. Urebeye kure bigaragara ko n'amazu y'ibiro azengurukijwe wa mugozi twabonye ku marembo yinjira. Mu itangazo cyasohoye kuwa gatandatu, ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB kivuga ko cyahagarikiye ubuzima gatozi umuryango Grace Room Ministries kubera kutubahiriza amategeko agenga imiryango nkawo. RGB ivuga ko Grace Room Ministries yibanze ku bikorwa by'amasengesho nyamara atari byo biri mu mategeko shingiro yawo. Iki kigo kivuga ko imiryango yose ihawe ubuzima gatozi itegetswe gukorera mu mbibi z'ibyo yabusabiye gusa. Ntabwo RGB yeruye ngo ivuge ibikorwa nyirizina byatumye uyu muryango uhagarikirwa ubuzima gatozi, gusa hari hashize igihe uyu muryango wigaragaza nk'itorero ndetse ibiterane byawo byitabirwa cyane, dore ko hari naho byavugaga ko habamo no gukiza indwara zirimo n'izananiye abaganga. Kugeza ubu ntacyo Pastor Julienne Kabanda yari yatangaza kuri iki kibazo. Natwe twagerageje kumushaka ngo tumubaze uko yakiriye iki cyemezo, ariko ntibyadushobokeye. Ibikorwa by'umuryango Grace Room Ministries byabaga buri wa kabiri, ku wa kane no ku cyumweru. Ni umuryango wabarwaga mu yitwa ministeri ubarirwa ku rutonde rwifasha, ariko ntabwo wabarwaga nk'urusengero. Washinzwe mu mwaka wa 2018 uyoborwa na Pastor Julienne Kabanda. Kuva icyo gihe uyu muryango wakunze kwitwara nk'itorero, cyakora nta bundi wari warigeze uhagarikwa cyangwa ngo wihanangirizwe bimenyekane. Pastor Julienne Kabanda yarakunzwe cyane, ibikorwa bye byitabirwa cyane. Mu minsi ishize yaraherutse gukoranya abagera ku 10,000 muri Kigali Arena, bose bambaye imyambaro y'umweru. Mu rwego rwo gufasha uyu muryango wagaragaraga cyane mu bikorwa byo kurwanya ibiyobyabwenge, gufasha abakobwa babyariye iwabo ndetse no kwishyurira amashuri abana bo mu miryango itishoboye. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango i Kigali. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook live. Tugeze ku isaha ya saa 12:43 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Hano muri studio za BBC Londres turi saa 11:43. BBC Gahuza Miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye.
ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru imvo n'imvano urunana ikiganiro cy'abagore cyangwa baza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC gahuza miryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro bya BBC gahuza miryango kuri podcast. Kanoneho dukomereze mu Burundi aho Jean Baptiste Sindayigaya umudepite wo mu ntara ya Kirundo avuga ko mu mpera z'icyumweru gishize yahohotewe n'abagabo bane umwe muri bafite imbunda igihe yarageza hitwa Gare du Nord mu mujyi wa Bujumbura ubwo yaravuye hagati mu gihugu. Avuga ko inzego zibishinzwe zirimo gukora iperereza kugira ngo zimenye abo bantu bamuhoteye abaribo. Navuganye nawe mu kanya kashize maze atangira mbwira uko byagenze. Nari maze imisi mu gihugu hagati ngarutse Bujumbura twaheruka mu yugurwa icese y'amatora azoba 2025 niho rero manutse kwa gatandatu mu gihe cy'isaha 1:30 z'ijoro n'abantu bari mu modoka ya double cabine ifise imbaratsi itaboneka ifise ibiyo bitabona nibwo bava mu modoka ari bane babiri bari hejuru abandi babiri bava imbere baramfata ngo banyize imodoka bari bambaye imyambaro isanzwe nta myambaro ya gisirikare cyangwa polisi bari bambaye kiretse umwe aje mu nyuma afise inkoho yari yambaye impuzu za gipolisi rero niho nazamuna bafata ngo banyurize imodoka nanje turagwana basahura n'amafaranga 500 ari mfise na telefone no yana naguze bamaze kunyiza mu modoka niho haba ugutabarizwa abapolisi bari hirya baca baraza biruka niho bankuye mu modoka abo bantu bataramenyekana gushika uko abajeje bariko barabarondeza baca bagenda mugabo mu nyuma niho bamwe muri abo bapolisi bavuga ati byari byose nabo nyimengo nabo mwigendereza ego nivyo byashitse. None wowe wabashije kubamenya? Oya ntabwo nashoboye kumenya muri ico gihe ntabwo namenye nabambeshe mvuze ko nabamenye uretse gusoma abapolisi bavuze ati bo barabo mwigendereza sino Jason no narabamenye. Bavugaga ko baguhora iki? Mbo ico nico kitaramenyekana ko igihe bataranafatwa ngo baje imbere y'ubutungane nawe abe afushoka ngo bampora iki ko je nta muntu twadufitaniye amatati mu uwo mwana uvuga ngo iyo tuma ndondeza ku buryo yongirira nabi. Wagendaga n'amaguru uri wenyine? Mbo nari mu modoka ya double cabine yera yari mvanye ruguru. Iyo rero niyo bakuvanyemo? Yego. Ni wewe wari yitwaye cyangwa hari undi muntu wari gutwaye? Oya hari umushoferi yari yitwaye sije ndayitwaye. None umushoferi uyase yigendera ntiyagutabara? Oya yarandindiriye yacagarika imodoka ararindira aranyene gihera biheze rero turagenda. Bara wohote ku buryo bukabije cyangwa byari ibintu byoroheje? Mbo mu bisanzwe umuntu muri ko muragwana murakurikana ko bankubise yo mu jisho bankubise mu jisho cyanda ndatakaza ubwenge rero niho batangura kushaka kunyiza modoka maze gutakaza ubwenge ubundi bwo tukiri hasi twari twanamiranye ko bonyiza modoka. Byabaye ngombwa ko njya kwa muganga? Yego naragiye kwa muganga bara imiti ariko n'umusi nabonana n'umudoktere. Wavuze ko igipolisi icyabimenye kuko ngo hari abari bari hafi aho. Ubo mu gipolisi baravuga ko iyi dosiye igeze he? Mbo mu gipolisi nsivuga ngo idosiye za kuko mu gihe ababijeje bakigira amatohoza sino cyangwa ngo bigeza aha abo nyene ntashobora kuvuga mu bisanzwe ibintu bikiri mu matohoza nta ubishira hejuru baracabikorera ko ariko icyo dushima nuko inzego z'umutekano cyane cyane umushanganje w'umutekano abo mwigendereza bamaze kubifata amaboko ariko arabikorera ko kugira ngo ukuri ko bakoze icyo cyaha baje habona. None icyo gihe bagufata ntago wabwiye icyo ukora uwo ari we? Narababwira ati je n'umushinga amateka hama bacavuga ati fata n'uyo nyene nshira mu modoka tugende. Hanyuma iyo modoka abo bantu bashaka kugushyiramo hari abandi bantu bari barimo bashobora kuba bari bahohotewe cyangwa wari wenyine? Uwo bari bahohoteye nawe nyene nibo bace batwara ku izone mu Kamenge bagenda bavuga ko ari we yamhohoteye amandagenda kuri zone ndababwira ati umuntu ntarengane nabi ariko arahohoterwa nkanje mumureke yitahire.
wowe usanzwe uri umudepite wo muri iyo shyaka bari banditse ku bimenyesha makuru bari bavuze ngo je no bamva ngo mu mugambwe CNDD-FDD oya simba umugambwe CNDD-FDD ahubwo mba mwishira hamwe rimwe mu mashira hamwe asanzwe aserukira ubwoko bw'abatwa mu Burundi mu bisanzwe cese nta matatu dufitaniye na leta nta ngorane nimwe dufitaniye na leta kabisa cha CNDD-FDD. Depite Jean Baptiste Sindayigaya turacyagerageza kumva icyo igipolisi cyo mu Burundi kivuga kuri ibyo uwo mudepite yavugaga. BBC gahuza miryango tugeze ku isaha ya 12:49 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye iyo rero ni imwe mu mpamvu nagushakaga nye ndagira ngo uca ku gasuzuguro gace gute se bute wirinde gucika intege cyangwa guha abo bantu urwaho rwo kukwishima hejuru yewe nisi yabampaye sijye wabihaye nako ni iminsi yabangabije pe anye Karume bude ubundi Chris yigeze akubwira ati sinshaka kuzongera kukubona mu buzima bwanjye cyangwa sinkigukunda na gato. Ni 12:45 kuri BBC. Ntimuzacikwe rero ni ikinamico urunana ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mwireho neza bateze amatwi BBC ay'imikino uyu munsi nyahere mu Rwanda shampiyona y'umupira w'amaguru Rayon Sport na APR FC zikomeje gukubana ku gikombe cya shampiyona. Kwa gatandatu APR FC yatsinze Amagaju ibitego 3-1 ifata umwanya wa mbere by'agateganyo, ariko ejo ku cyumweru Rayon Sport yishubije uwo mwanya nyuma yo gutsinda Police FC igitego 1-0 mu gihe hasigaye imikino 3 kuri buri kipe ngo shampiyona irangire. Rayon Sport ni ya mbere n'amanota 59 ikarusha inota rimwe APR FC. Mu mukino wa basketball mu gihugu cya Angola mu mpera z'icyumweru habereye tombola yo gushyira amakipe mu matsinda mu mikino y'igikombe cya Afrika Afrobasket kizakinirwa mu gihugu cya Angola mu kwezi kwa 8 uyu mwaka. Iyi tombola yashyize u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Cote d'Ivoire na Cape Verde mu itsinda rya mbere. Itsinda rya kabiri rigizwe na Tunisia, Madagascar, Nigeria na Cameroon. Irya gatatu ririmo Angola, Sudani y'Epfo, Guinea na Libya. Naho itsinda rya kane ririmo Senegal, Mali, Misiri na Uganda. Mu Burundi imikino y'igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu yari muri kimwe cya kane mu mpera z'icyumweru. Flambeau du Centre yasezereye Aigle Noir yitsinze igitego 1-0. Vitalo ikuramo Interstar yitsinze ibitego 3-0. Bumamuru yo ibona itike ya kimwe cya kabiri inyagiye Lelière ibitego 6-0. Naho Musongati isezerera Dynamique kwa gatandatu yitsinze igitego 1-0. Tujye ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza. Umutoza mukuru wa Manchester United Ruben Amorim ababajwe cyane n'ikipe ye ikomeje gukubitwa muri shampiyona yamaze kwegukanwa na Liverpool, mu gihe amakipe menshi ari kurwanira itike yo kuzakina Champions League umwaka utaha. Ibindi kuri iyi shampiyona tubibwirwe na Prudence Ngyumva. Newcastle na Chelsea namwe mu makipe agihatanira kurangiza shampiyona mu myanya 5 ya mbere kugira ngo abone itike yo gukina Champions League mu mwaka w'imikino utaha. Ibitego bya Sandro Tonali na Bruno Guimaraes byafashije Newcastle gutera intambwe ikomeye yo kugera kuri iyo ntego. Byorohejwe kurushaho nuko Chelsea yakinnye iminota irenga 50 ifite abakinnyi 10 nyuma y'ikarita itukura yahawe rutahizamu Nicola Jackson mu mpera z'igice cya mbere. Binasobanuye ko atazongera kugaragara mu kibuga kugeza shampiyona irangiye kubera guhagarikwa imikino ibiri isigaye. Nottingham Forest imaze hafi shampiyona yose iri ku mwanya wa gatatu, ubu ni ya 7 nyuma guhagamwa na Leicester City yamaze no kumanuka mu cyiciro cya kabiri bikanganya 2-2. Manchester United yo yongeye kwandagazwa ku kibuga cyayo kuri iyi nshuro ya 17 yatsinzwe na West Ham 2-0. Ni nako byagendekeye Tottenham Hotspur yatsinzwe umukino wa 20 muri 38 igize Premier League. Mu buryo buteye isoni no gutangara, amakipe yombi yicaye ku myanya ya 16 n'iya 17. Kuri Arsenal intego nyamukuru y'urugendo rwayo n'umutoza Mikel Arteta kuri Stade Anfield yari yo kwihagararaho no kurwana ku mwanya wa kabiri mu kwirinda kupeporwa n'andi makipe akomeje kuyisatira no kuyotsa igitutu. Nyuma yo kwinjizwa ibitego 2 nta nyishyu mu gice cya mbere, ibyo Mikel Arteta yabwiye abakinnyi be mu karuhuko byatanze umusaruro mu gice cya kabiri kuko Gabriel Martinelli na Mikel Merino
bashoboye kugombora batahana inota risa n'irivuye mu menyo ya rubamba cyane ko Arsenal yanarangije umukino n'abakinnyi 10 Merino wahawe ikarita ya kabiri y'umuhondo bimuviramo kwirukanwa mu kibuga. Manchester City yatsitariye kuri Southampton inanirwa kwinjiza igitego mu izamu ry'ikipe ya nyuma yatsinzwe ibitego 82 imbere y'uwo mukino. Bisobanuye ko Arsenal, Newcastle, Manchester City, Chelsea, Aston Villa na Nottingham Forest zose zigifite amahirwe yo guhanganira gukina Champions League mu mwaka utaha, nubwo urugero rw'amahirwe rurutana bitewe n'ubukana bw'imikino ibiri buri kipe isigaje gukina. Urakoze cyane Polida. Mu gihugu cya Espagne Barcelona irakoze imitwe y'intoki ku gikombe nyuma yo gutsinda El Clasico ya gatatu muri uyu mwaka inyagiye Real ibitego 4-3 kuwa gatandatu. Nyamara Real Madrid niyo yabanje ibitego 2-0 byaje kwishyurwa igice cya mbere kikarangira ari 3-2. Nyuma mu gice cya kabiri Barcelona yaje gushyiramo igitego cya kane, Real nayo itsinda cya gatatu, ariko birangira nyine Barcelona yegukanye amanota 3. bivuze ko Barcelona irusha Real Madrid amanota 7 mu gihe hasigaye imikino 3 gusa ngo shampiyona ya La Liga irangire. Naho mu gihugu cy'Ubutaliyani Napoli yarayitsitaye inganya na Genoa ibitego 2-2 bituma Inter Milan isatira ku rutonde rw'agateganyo harimo ikinyuranyo kinota rimwe gusa. Napoli ifite 78 ni ya mbere mu gihe hasigaye imikino 2 gusa ngo shampiyona isozwe. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyari. Turakoze Yves Bucyana. Reka tugume umupira w'amaguru. Waba wemera imbaraga z'icyo bita inzarasi cyangwa amarozi mu mupira w'amaguru ni ikibazo gisa n'icyabaye karande mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ahandi muri Afrika, aho bamwe mu bakinnyi bishingikiriza imbaraga zitaboneka z'umwuka aho kugendera ku bushobozi bwabo mu kibuga. Ariko hari n'abakinnyi benshi bemeza ko ubupfumu budakora. Frederic Nsabiyumva akaba na kapiteni w'ikipe y'igihugu mu Burundi n'umwe mu bahoze bakoresha amarozi ariko afata umwanzuro wo kubihagarika. Umunyamakuru wacu Alain Majesté Barenga yamusanze mu gihugu cya Swede aho akinira, ategurira inkuru ikurikira n'inkuru tubasubiramo. Ibintu by'amagatengatene ntibikora kubera iyo babikora nimba babikoresha muri Afrika abakinnyi bamaze kugenda gukina za Barcelona, za Real Madrid, za Manchester United. Kubera iki batabikora bagire bashike hari kuko abanyafrika biraboneka ko bavyizera kenshi. None nimba bavyizera nibatware Coupe du Monde turabe. Urumva ayo nama example ari typique. Wari kwavuga ko ari kwihenda, kwizera uburozi, abapfumu, amangetengete n'utundi dusabiko mu mupira w'amaguru na cyane cyane ku bakinnyi b'abanyafrika babigize umwuga bavyizera cyane. Ni Frederic Nsabiyumva kizigenza wo mu guserukira igihugu w'umupira w'amaguru mu Burundi ntamba mu rugamba. Igihe twamusangiwe mu gisagara ca Västerås ni bumanuko bw'igihugu ca Swede, umugabo w'imyaka 29 uno musa kini nyuma mu w'ico gisagara ca Västerås mu cicaro ca mbere yihaye gukangurira abandi bakinyi b'abanyafrika guheba gukoresha amagetengete, uburozi n'indi mihamuro mu mupira w'amaguru. Uwe yahoze ari kigwanirwa mu migwi ya Atletico Olympique mu Burundi, Jomo Cosmos na Chipa United muri Afrika y'Epfo, avuga ko yisanze ariko akoresha gasabiko n'ayandi magetengete agitangura umupira w'amaguru kwera kutamenya n'abagenzi we bivuye ku gakuku. Kenshi abakenzi twinana bavuga ati nishobora gukina umupira w'amaguru utagiye mu by'abafumu, utagiye mu miti. Ari agateme bakunda gukoresha ati ngo kazi na dawa. So umva ubishize mu mutwe n'abacumengo nivyo cyandondera umuntu araza aramfasha. Sinzi ibintu yashize ko imiti, ivyatsi bitandukanye arashirako cyambona afata rero umuntu wawiwe awushira ku kuguru kwanje. Mbona aguma akwega ibintu, akwega amabuye, amababi y'inkoko, akwega ibintu nyene bitandukanye, urusato rw'inzoka. Mvuga none ibi byose bikwiva mu kuguru ngo urabona ibi nivyo baguteye cyane byisangamo. Urumva rero umaze kwisanga muri environment ucusanga nawe bimaze kwinjira mubona ati kumbe nanjye shobora gukina nabikoresha. Baba bari yajyanye kugira bigira amafaranga. Sayimba Frederic avuga ko yakuye amahanga n'abagenzi baja kuraguza no kurondera gasabiko kugira bakomeye mu mupira w'amaguru, ariko yasanze ari kinyoma. I Burundi kwanza nagiye mu ntara zitandukanye nyinshi, mbere banashima amanja muri Kongo kwivuza biranka, nja Dar es Salaam biranka, Dar es Salaam ho nagiye kabiri biranka, baca bandangira undi Kigoma, bavuga Kigoma hoho ni komesha, hoho ashari yanje bazogufasha, naho nyene ndagenda biranka. Umva hose naragiye mugabo nabufasha naronse. Uburyo nakoresheje bwari bwinshi cyane, kandi iyo nikebuka nasanga amatungo yose anje nari mfise yari guhera muri abo bantu, kuko iyo ugiye umwanya wose bagusaba amahera kandi menshi.
Sabiyumva Frederic asaba bagenzi we kubiheba kuko ari ubusumwa bwo kwiba abakinyi n'imiryango yabo y'abanyafrika. None ndabakinyi bangahe bakina ziburaya za Europe abazungu batera imbere. None n'abanyafrika nibakina n'abanyafrika. None abanyafrika basi niba baroge kugira niba bandanya. Ko babandanya bakina kandi bagatera imbere. Kuko ugiye mu bafumu uburi kuronona kariyere yawe. Iyo ivyo naciyemo nabicamo sinarakumfisa ubuzima mfise no munsi sinarakumfisa amahoro mfise no munsi. Frederic Sabiyumva no munsi numuvuga butumwa muri mwe mashengero y'abaprotestante avuga ko ari kumenya Imana biciye muco yisagakiza byatumye amenya ukuri. Uno munsi akaba yatanguye isekeza ryo guhimiriza abagenzi b'abanyafrika bakini buraya no muri Afrika kuvavanwa gukoresha amagetengete aha bikora yifashije ibiganiro n'ibiteramo atunganya hirya no hino. Ivesteros majepfo y'igihugu ca Swede Alain Majesté Barenga. Mwakoze kwita mu BBC gahuza miryango muramuke.